amahirwe nasanze ushobora kuyarema. Nasomye muri Mariko 5 uyu murongo wa 27 na 30. Iyi nkuru yanyigishije kurema amahirwe. Uyu mukenyezi yari amaze imyaka yose 12 agwaye apfa amaraso, ari mu nzu adashobora kuhava, ariko yumva amakuru ya Yesu. Nayo yari opportunity kugira ngo akire, ariko nta bushobozi bwo gushikira Yesu uyu mukenyezi yari afise. Ariko uyu mukenyezi aratera intambuko, akora ku buyonga bw'impuzu ziwe. Bibiliya iratubwira ngo, usomye neza ku murongo wa 27 haravuga ngo yarumvise ibya Yesu, araza aca hagati y'ishengero. Guca hagati y'ishengero yari kararema amahirwe. Urumva nta nzira yari afise yo kugira ngo ashike mu mahirwe nyezina. Bibiliya iratubwira ku murongo wa 28 yari yibwiye mu mutima, arakreya opportunity, aravuga ngo niyo nokora vyonshobokera gukora ku mpuzu z'ubuyonga bwiwe nokira. Aribwira ngo nokira, ararema opportunity. Kandi amaze kuvyibwira ntiyagumye yicaye, aca aratera intambuko, aragenda aranyengetera. Ntivyashoboka, igugu ryari ryinshi, abantu bari benshi nyuma ya Yesu, ariko aranyengetera, ararema amahirwe, araca inzira y'amahirwe. Haleluya! Aragenda mpaka akoze ku buyonga bw'impuzu za Yesu. Mbega yarakize canke ntiyakize? Yarakize. Uwo mwanya nyene ya maraso ngo acarakama, aramenya wa mukenyezi ati nakize. Yesu nawe aramenya ati uyu muntu yamvomye mw'amahirwe ninda nkozeko. Abigishwa bavuga bati umuntu wese aguma gukorako. Yesu aravuga oya, hari umuntu yamvomye mw'amahirwe, hari umuntu ankweze mw'amahirwe. Yesu arumva ko hari ikintu kivuyemwo muri we. Haleluya! Kumbe wa mukenyezi yari yamaze kuyavoma, aca arikirira rya soko ry'amaraso, ariko niwe yirondereye akayira, niwe yirondereye ayo mahirwe, makaragenda arashika kuri Yesu. Amahirwe rero turashobora kuyarema, ariko hose nasanze bisaba gutera intambuko. Amaze kuvyibwira ati none ndabigenza gute? Je no mukorako gusa, kumukora ku mpuzu ndumva ko nokira. Arayarema ayo mahirwe, bitako yongera yicira inzira wenye n'ubwiwe kugira ngo ashike kuri ayo mahirwe nyezina yamuhaye gukira isoko ry'amaraso yaramaranye imyaka 12.